twabibabwiye mu makuru yacu y'ejo ko Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi yagenywe kuba intumwa idasanzwe muri Haiti y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa Francophonie. Ku myaka 71 uwo muhumure yubashwe mu Burundi no mu makungu abandanya guhabwa ubutumwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Nakaryo keza ko kugaruka ku vyamuranze. Mbega President Ndayizeye ninde? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no musi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko meze neza. Umufundi, umunyepolitike, umugwizatunga Domitien Ndayizeye yavukiye ku mutumba Murago mu Kayanza mu 1953. Se yari umudandaza yitavye Imana. Ndayizeye afise imyaka 3. Igihugwimo go mu 72 rutera, Domitien Ndayizeye yiga kuri ETS mu gisata c'umuyaga nkuba. Yaciye ahungira mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Zaire ico gihe. Muri Zaire yashikiye i Buvira ahavaja i Bukavu, naho nyene ntiyahatevye kuko yaciye aja i Kinshasa. Yahavuye afata inzira imushikana mu Bubiligi aho yize ibijanye n'amahinguriro. Abihejeje yaciye aja gukorera mu gihugu c'u Rwanda ahari hasanzwe harahungiye incabwenge nyinshi z'abarundi. Hagati aho mu 82 niho yubakana na Oda Ndimugwanko, umurundi kazi avuka muri komine ya Kanyosha, intara ya Bujumbura. Baronse abana 5. Ivya politike yahavuye avyinjiramwo abisabwe na President Melchior Ndadaye inyuma y'intsinzi yiwe yo mu 1993. Ico gihe yagenywe kurongora PAF, igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere. Yarabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Petero Buyoya mu ntwaro y'ifata kibanza ya mbere. Aho ni kuvuga kuva mu 2000 gushika mu 2003. Mu ya kabiri naho acaba umukuru w'igihugu kuva mu 2003 gushika mu 2005. Ico gihe Ndayizeye yarashoboye kugarukana umuhari CNDD-FDD ku meza y'ibiganiro ugira kuremera gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Kurundi ruhande umuhari FNL Paripehutu wo waramunaniye kuzana ku meza y'ibiganiro. Yarinze ava ku butegetsi uwo mugambwe ukigwana. Amaze kuva ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2006, President Domitien Ndayizeye yaratawe muri yompi. Yagirizwa gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi imbere yo kwezwa kuri ivyo vyaha vyose muri Nzero 2007. Inyuma yo kuba umukuru w'igihugu yarabaye mukenguza amateka kuva mu 2005 gushika mu 2020. Yagiye arizegwa kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Aho twovuga nk'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, ivyo gucungera amatora mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Burkina Faso n'ahandi. Domitien Ndayizeye yaritoje kandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ya 2010, 2015 na 2020. Muri kino gihe turetse ico kugenwa kuba intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa, asanzwe ari umwe mu bagize umugwi w'inararibonye z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ku bijanye n'aho ahagaze mu vya politike muri kino gihe, yabwiye BBC ko adashaka kugira aho yegamiye. Yagize ati, nahunze nkiri muto mfise imyaka 19, ngaruka mu Burundi mfise imyaka 40. Narabaye mu Burundi hari ingorane nyinshi, narafashwe ukuntu baba Bahutu baba Abatutsi bose baramfunze. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, imidogo yasubiye kuba myinshi. Abanyagihugu baganiriye na Yaga bati haba hagati mu gisagara canke ku nkengera umuyaga nkuba ugumucikagurika. Naho twari twahawe isezerano ko kuva itariki 15 z'ukwindwi uyu mwaka tutazosubira kubona icikagurika ry'amatara, ayo masezerano yamaze umwanya urume rumara. Bamwe bibaza aho za ngomero za Kabusezi na Rusumo Falls bitegekanijwe ko zitanga megawatt 47 z'umuyaga nkuba zigeze. Umugambi w'ibanki ya Afrika uzotwara miliyoni 323 z'amadolari y'abanyamerika ugiye guhuza Burundi n'u Rwanda kuvyunguka. Uwo mugambi wiswe RIDEP uzoteza imbere kandi ubuhinga bwo kurima ibiterwa vy'umuceri, ibigori, ufashe no mu bworozi bw'ibiguruka hamwe n'ingurube.
ikindi nuko uzogwiza amahinguriro afatiye ku bikomoka mu burimyi wongera utanga ubuzi ku barenga ibihumbi 200 ku ruhande rw'u Burundi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.